Uburusiya bwa Vladimir Putin bwoba bugiye kurasa amato eka n'ibindi bikoresho vyinshi vya leta zunze ubumwe za Amerika bibarizwa mu mazi. Aha ngo ni mu nzira yo kwihora ubwato bwabo bwa Bella-1 eka n'ubundi bwato bwafashwe, kuko hafashwe igitigiri c'ubwato bubiri, naho benshi bamenye ko hafashwe ubwato bumwe bwa Bella-1. Hari n'ubundi bwato bwitwa Sofia, ariko bumwe muri ubwato bwagiye burahindagurirwa amazina, aho benshi bavuga ko atari ubwato bw'Uburusiya, ari ubwato bwa Irani. Aha ni nyuma yaho igihugu ca Amerika cakoze ivyo cakoreye Venezuela umukuru w'igihugu Nicolas Maduro, bukaba Amerika yongeye kubikora ku buyobozi bwa Donald Trump n'igisirikare, aho basimbiye mu bwato bwari buvuye muri Venezuela bugenda muri Russia, bugenda mu Burusiya, aho benshi biyumviriye canke bako barakwiragiza amakuru bavuga ko bwari ubwato bwoba butwaye igitoro, ariko abandi bakavuga ati aho ibambehwe ni ibintu biremereye gusumba igitoro, kuko yaba ari igitoro ntivyeteye impari zigera hiyo. Turarabira hamwe ingingo yafashwe n'Uburusiya inyuma yaho ubwato bwabo bufatiwe, eka turarabira hamwe n'izindi ngingo zigenda zitandukanye. Igihugu c'Ubushinwa naco nyene cagize ico kivuga gicishije mu mushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu ku bijanye nyene n'ibi vy'amato eka n'igitoro, inyuma yaho Donald Trump ngo twari bamenyesheje mu kiganiro catambutse. Trump yavuze ko agiye gutosora guhingura amabarire ni mezire y'igitoro, nko kuvuga ati amametre kibe canke amametre kare n'ibindi vyinshi, ariko avuze ati amabarire ni mezire ni gipimo c'igitoro. Trump rero akaba yemeye ko, akaba yongera anatangaza ku mugaragaro agiye kudandaza amabarire arenga imiliyoni 50 z'igitoro ca Venezuela. Ubushinwa turaza tubabwira igituma bwavyiva vanzemwo inyuma y'intambara y'amajambo eka iraja no mu bikorwa ku ruhande rwa Amerika, hagati y'Uburusiya na Amerika. Akanya kadukundiye turagaruka muri Kongo tubabwira vya Generale Makanika yagarutse mu mwisi y'abazima, yongeye kugaragara ari kumwe na Wazalendo inyuma yaho bavuze ko yahitanywe n'amasasu, ariko akaba yagaragaye. Ido nido inyuma ya kano karuhuko. Ndabahaye ikaze bakunzi ba Free Podcast TV, umwe wese aho aherereye. Ndabakengurukira mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro, ubusesanguzi n'amakuru bica hano ku rubuga rwanyu ariko Free Podcast TV. Mwe mudukurikirana muri mu gihugu c'u Burundi, hakurya Kanyaru mu Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia, Mozambique eka mu karere ka EAC, mu ncamake muri Afrika, Asia, Oceani eka Iburayi na Amerika. Turabahaye ikaze. Amakuru reka tuyahere kuri no nkuru y'ubwato irikira kwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ubwato bwitwa Bella-1, ariko nababwiye mu ntangamarara ko si ubwato bumwe, hari ubwafatiwe muri Atlantique, ubundi nabwo bwafatiwe muri Karayibe. Rero bimeze gute ubu bwato? Rero benshi ntibazi ntandaro, ariko bwafashwe ku munsi wejo, ariko inkuru ntitangura ku munsi wejo. Iyi nkuru y'ubu bwato iramaze ikiringo c'amezi agera kuri 5. Uku kwezi turimo no kwezi kwa gatanu. Ubu bwato bwatangiye gukurikiranwa kuva mu 2024, ariko bugira depart neza na neza mu 2025. Ati hari ryari vyagenze gute? Aha ni nyuma yaho igihugu ca Amerika, ndavuga Donald Trump kuko ubone wabazwa leta zunze ubumwe za Amerika, yafatiye ibihano igihugu ca Iran, igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Venezuela ku bijanye n'ivy'igitoro muri rusangi. Bigenda gute rero? Aha niho rero hace havuka injyane. Ibihugu biragira urunani, biragira ubumwe bugaragaza ko bagiye gukorana mu vy'igitoro. Aha ne mu gihe Venezuela nabamenyesheje ko
ifise igitoro cinshi n'ivyo bita argent na or Trump atokwirengagiza mu gihe nawe nyene akeneye igitoro atahandi yo gikura atari muri Venezuela. Ariko inzira ariko aracishamwo canke Leta Zunze Ubumwe ziko ziracishamwo ni inzira zigikenye, ni inzira zihonyanga amategeko amwe dukunze kuvuga ati Charte des Nations Unies, arabana n'ubwigenge bw'igihugu n'ubwigenge bw'ubucuruzi bw'igihugu muri rusange. Igihugu kiba kiri independent kandi kikaba kiri souverain, ariko Trump akaba ariko ararenga ko kuri ayo masezerano yaba y'ubucuruzi yaba y'ubwigenge bw'igihugu eka n'amasezerano ajanye n'ivy'intambara. Bimeze gute ubu bwato rero bwamenyekanye ku izina rya Bella One, ariko ntibwatanguye bwitwa Bella One kuko ngo n'ubwato bwavuye muri Iran igenekerezo rya 19 mu kwezi k'umunani umwaka utambutse, umwaka urangiye 2025 niho bwagira depart buva muri Iran bugenda i Venezuela. Venezuela bwarahicaye mu ncamake burahamara igihe kumbure bwariko burapakira ivyo bamwe bavuga ko ari gitoro, ariko abandi bakavuga ibindi. Ibi navyo baza kuvuga ko abandi bako baravuga navyo nyene turabirabira hamwe muri kino kiganiro. Bumaze gushika rero Venezuela bwagize depart bugenda i Russia. Mu Burusiya niho Trump yacarungika igisirikare ciwe co mu mazi kiraneshwa. Ndavuga ko habaye intambara mu mazi ya Atlantique, aho Uburusiya bwari bwaramaze kumenya ko Amerika iri kirakurikirana buno bwato bwa Bella One, hanyuma baca barungika ivyo bita sumare, bongera barungika n'igisirikare kiza guherekeza buno bwato. Ariko vyarangiye buno bwato buraye mu minwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma y'urugamba rurerure rw'intambara rw'abasirikare bo mu mazi, Uburusiya bwanesheje igisirikare co mu mazi, abamarine ba Amerika. Hanyuma Trump acayikorako ca gisirikare ciwe co mu kirere kica kirabikora neza, kirafata buno bwato. Turaza kurabira hamwe ko twavuze mu ntangamarara Uburusiya nabwo bwakoze iki canke bugiye gukora iki. Ubu bwato rero benshi baravuga ati nimba ari gitoro gusa vy'ukuri nivyo vyotuma igihugu ca Amerika kija mu ntambara. Abana bamaze kubona kure na bamaze kubona iyo bigiye kugarukira. Turabona neza ko bivanye n'Uburusiya na reaction bwagize kungene bwavyitwayemwo ntibizogarukira hano, kuko Uburusiya bashaka kuvuga ati abantu bashaka kwiyumvira ko Uburusiya buzova burasa muri Amerika canke Amerika irasa mu Burusiya, ariko siyo nzira ya mbere Uburusiya twabonye bwafashe. Uburusiya bwafashe ingingo nayo nyene bwo kwiba canke kwihagira ubwato bwa Amerika buzaba buri mu mazi yari yo yose mu kuburasa canke mu kubufata. Rero itariki 6 z'uku kwezi kwa mbere niho buno bwato bwagira depart buja mu buva Venezuela buja mu Burusiya, hama buca bushigwako intoki. Ubu bwato rero ngo bwari mu bwoko bwa flotte Phantom. Hanyuma bamaze kubona ko Amerika imaze gufata ivyo bihano, Iran ihitamwo guhindura ivyo bita pavillon. Pavillon ni nkani novuga ko pavillon novuga ko ari nka ligne, novuga ko ari nka ligne. Uburusiya Iran yarahinduye pavillon y'ubu bwato, inabuhindurira n'izina, inabuhindurira n'ivyo bita nationalité, buca bucika ubw'Uburusiya, ariko iyo bwazananye canke iyo bukomoka si mu Burusiya, bukomoka muri Iran. Ibi vyose babikora, Iran yabikora kumva zo kivuga ati je sinoshobora Amerika, reka ubu bwato tubuhindure bube ubwabwegukire Uburusiya, hama turabe kabwubahuka. Ariko Trump yabwubahutse. Uku niho amateka canke inkuru ya buno bwato niyi operation yakozwe izanana inyuma ya no kakano kareresi kagaragaza ino operation, kuko benshi bashobora kuba batarayibona. Ariko reka tujane 5 tubanze tubashiremwo ino operation, mubanze mu irabe amajwi twayakuyemwo kumvuza uko hoba ivyo bita copyright canke nibindi vyotuma ino video ikugwa kuri YouTube. Tukurikirane turabe ino video kungene vyagenze. Ni video imara umunota umwe kugera kuri 2 canke 1.5. Murabu kungene vyatanguye canke kungene vyagenze gushika naho ubwo bwato babwigarurira. Cyo tugaruka tubandanye n'ingingo Uburusiya bwafashe kuri kino kibazo, tugira ko tubandanyiriza ko n'ingingo y'Ubushinwa. Amajambo arahari, ishavurira hari, riraniga, hari habari ready kwihora n'ibindi byinshi turabirabira hamwe muri ano makuru nabona busesanguzi. Ikaze turabire hamwe kano kareresi.
Yes, ndizera ko doje kurabira hamwe inorerese ukungene vyagenze. Aya n'amasanamu yafashwe n'ikirere na appareil yari mu kirere ashe kuba ari satellite. Aya n'amasanamu yafashwe muri ubwo buryo, mwabonye helicopter, mwabonye abakomando za Delta Force n'ibindi vyinshi ungene binje muri ubwo bwato. Inzira bakoresheje kugira bashobore kubushimuta canke kubunyuruza eka kubyihagira no kwihagira ibirimwo. Rero ibirimwo ni biki ko biriko biratuma abantu bagomba mu gihirahiro, bagomba mu madute, bakekeranya ibiri muri ubwo bwato. Benshi baravuga ko ari igitoro kuko Venezuela isanze iha igitoro, isanzwe ifise urudandaza canke amasezerano na n'Uburusiya eka na Iran nkuko nababwiye ivyo bihugu Trump yari yarabifatiye, Amerika yari yarabifatiye ibihano. Ariko abandi bakavuga ati hoya namba sigitoro cari kirimo, ahubwo harimo ibigwanisho rutura, aho bamwe bavuga ko harimwo ivyo bita les armes nucléaires canke ivyo bita les armes solaires, ngo nibigwanisho bimwe bisanzwe bikugwa ku isoko. Kenshi uzokumva bavuga ati ngo tugabanye ibigwanisho ruhonyanganda, ibi nyene vy'ama nucléaire canke les armes solaires, nivyo baba bavuga ngo vyari muri ubwo bwato. Ngo na niyo cyo gituma ngo kuko yaba ari gitoro gusa canke yaba ari gitoro butwaye, ngo Uburusiya ntibwari kurinda kurungika kira gisirikare co munsi y'amazi sumare canke kiya gisirikare co mu mazi, kuko hari abasirikare hari ubwato bwa sumare bwari ko buraherekeza buno bwato bwafashwe, eka hakaba ariho n'igisirikare co mu mazi cari kiri buherekeje catanya mu mitwe n'igisirikare co mu mazi ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birangira Amerika itsinzwe mu mazi, icizana strategy y'indege. Rero ibi bisasu, ubu bwato bivugwa ko bwari butwaye ibisasu mu Burusiya, uku akaba ariyo mpamvu ngo Leta Zunze Ubumwe zahagurutse. Ariko ibi nibitaremezwa cyane kuko nta muntu numwe aravuga ubu bwato bwari butekeye iki, gusa bose babona igitoro kuko Trump nico ariko arashira imbere. Ariko twihuse tukiyumvira n'ingogana n'ingoga, Trump avuga ko azokwexploita akongera karafina agatosora neza kino gitoro amaritiro angana n'imiliyoni 50 kugira ayadandaze. Kandi Trump avuga neza nkuko nari babwiye mu kiganiro catambutse hano nyene kuri Free Podcast TV, avuga ko azoca dandaza hama ayo mafaranga ariwe ayatora akayakoresha ku neza y'abene gihugu ba Venezuela. Uko niko biri. Inyuma rero ngaho Uburusiya biciye kwa Alexei, uwo bita Alexei izina ryiwe ntiryoroshe, yitwa Alexei, umva ni Alexei Zuravlov. Yabwiye Amerika ko bategereye barashe misile harimo ivyo bita amatorpille canke torpedo, igihe duhinyuza izi mbwebwe zasarabwe AF-23 RDF, izi nkotanya abasogosi ko bakoroye ivyo bise drone. Tukaca tugaragaza ukungene bisa, cari gisanduku ca essence ariko na torpedo turayibereka, turababwira ati iyi ni torpedo ica mu mazi, ijejwe gusambura amato canke amasumare. Rero babwiye Amerika ko barashe ivyo bisasu mu gihe Amerika itorekura ubwo bwato nabo batumbereje target amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu mazi agenda atandukanye, abari muri Atlantique canke ngo ari muri Caraïbe. Bimeze uko mu gihe ari icuka kinini ya cane ngo hagati ya diplomasi iri hagati y'Uburusiya, Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko tugiye kuraba umushikiranganje wa gisirikare yashikirije ijambo yihaya ko bafashe amato abiri, hanyuma arashirako ngo bagiye kubandanya bakora muri iyo nzira kuko ariyo bahisemwo. Aha rero Trump nawe akavuga ko canke Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusangi bavuga ko biyemeje guca muri ino nzira kuva kuri no mwaka wa 2026 kugira ngo basubize iteka kimwe kubyo nyene yababwiye niko bavyivugiye. Dushaka kwambika iteka kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ngo dushaka gukura kajagari, kandi ngo dushaka gukura ibi bintu ngo vy'amadroge n'amatrafike n'ibindi vyinshi. Ariko bakongera bagashinja canke bakagiriza Amerika ko arico gihugu ca mbere gikoresha kidandaza droge, arico gihugu ca mbere c'abana na narcotrafika n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye, mbere aho bacishamo n'utureresi tugaragaza abantu bononekaye bahetanye imigongo babayeho ubuzima
bw'amadroge ku rugero rwo hejuru cane gose. Uku niko biri mu gihe uyu Alexei Zuravlov ari washikirije iryo jambo, akaba yavuze ko bagiye kurasa barasha amamisire n'amatorpille ariyo matopido akaba yavuze ko barashe amamisire n'amatorpille ariyo matopido mu mazi agenda agana ubwato buri mu mazi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nawe akaba ari rero uwo bita a deputy of the Russia State Duma. Nuko biri hama China ivuga iki? Ubushinwa bwobwo buvuga iki kuri kino kibazo ca mato yafashwe canke ikibazo c'ubudandaji bw'igitoro canke kuno kwivanga mu vy'igitoro ca Venezuela ku ruhande rwa Amerika? Ubushinwa buvuga ko ibi bintu nabwo butagiye kuvyemera, butagiye kubisabirako, mu gihe bari basanzwe bafise ngo amasezerano partenariat canke coopération commerciale hagati ya Venezuela n'Ubushinwa. Barasanzwe bafise amakontra atari bwahere yo guhanahana ibicuruzwa cane cane igitoro. Ubushinwa rero bwavuze ati mutegerezwa kuduha ivyacu bikarangira, ataruko ntitugiye gucana uwaka. Aho rero benshi haba muri ivyo bihugu vya rutura, abene igihugu bato bato canke bo ubwabo ku rwego rwa gisirikare boba banurwanurwa ko hashoboye kuba intambara y'isi ivuye kuri iki gihugu ca Venezuela ikava no ku butare cane cane igitoro, ama or n'amadiyama y'iki gihugu, kuko iki gihugu iruhande ya Kongo naco cari igihugu kiza mu vya mbere bisanzwe bihurirwamwo n'ibi bihugu ku rwego rwenyuye, ku rwego rw'umugaragaro. Uburusiya bwari buriyo ku mugaragaro, Ubushinwa bwari buriyo ku mugaragaro, Irani wumva Amerika gusa niyo itaririyo ku buryo burambuye canke ku buryo buhagije. Ubu rero ikaba yahisemwo gushimuta canke gukidnapping umukuru w'igihugu, kunyuruza umukuru w'igihugu wa Venezuela Nicolas Maduro, kugira ngo bempose bashireho umukuru w'igihugu wa transition bashoboye kudikta mu gihe ngo azoba ataraboneka nkuko bavyivugiye. Amerika nizoguma iyobora iki gihugu ca Venezuela. Murumva ko ni ibintu bitoroshe kandi murumva ko bigiye kuzana injyane zo ku rwego rwo hejuru. Ndabakengurukire rero mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Flow Podcast TV. Ndabibutsa ko nta Flow Podcast TV atamwebwe mwarahezakiwe, hama namwe mwafatiye kino kiganiro hagati, mwibuke kugenda mufyonze ku gakengeri kugira tugende twagura umuryango wa Flow Podcast TV, amakuru agenda aradushikira hirya no hino. Mwiruke gusangiza bino biganiro mu magroupe amwamwe murimwo, musangize inshuti n'abagenzi. Mwarahezakiwe, mugire umunsi mwiza.